ungarutse kuri iyi trap kazina kanje ni dabo kayuma ni gainza puje nguhe kano ga trap buje umutiho ni rap janyite masunda rap ndirimbo tambe iyi trap kukiri ko ti track kente saruti kwake kuri iyi trap iri sharp numva ndi hot mpereza make nshiremwo flow tuyage nabo biyita best bigira fest baze mbahaye ikaze kuri iyi trap nigga ten I feel nigga kuraga kote kuraga shati keta kuremwo kike nanje shiremwo speed kuri iyi verse kuri kira negereze microphone nganirize baba bro acha ndoto dabasi dogo kuri hip hop ndigada turi yo mento tugire bato siko mutoto kwa hii trap na washa moto eshe muramwumva uyu muntu uko namwumvise namwe niko mwamwumvise kweli kurita isubire murandiri ngo yisubire mwira yisubire mwayumve nawe nyene arari hano ne garasi yisubire mwayumve nawe nyene yo ngarutse kuri iyi trap kazina kanje ni dabo kayima ni gainza puje nguhe kano ga trap buje umutiho ni rap janyite masanda rap ndirimbo tambe iyi trap kukiri ko ti track kente saruti kwake kuri iyi trap iri sharp numva ndi hot mpereza make nshiremwo flow tuyage nabo biyita best bigira fest baze mbahaye ikaze kuri iyi trap nigga ten I feel nigga kuraga koti kuraga shati keta kuremwo kike nanje shiremwo speed kuri iyi verse kuri kira negereze microphone nganirize baba bro acha ndoto dabasi dogo kuri hip hop ndigado turi yo mento tugire bato siko mutoto kwa hii trap na washa moto wananitaka dabo sasa yani kingi wada pina chanaga sana zaida vile wanje nikimbize nja kazi kwetu ndure ndo maana kuna msa na ukiteremuka muzuku natoka bala eshe Ola bakunzi ba Sten TV worldwide, this is Sten promoter wa undi amabazanira vya binda bikuye hahandi bigakundwa na hahandi na babandi behind the camera ni promise cameraman umwe bariko barabikora neza kugira mushobore kuronka amashusho meza ameze neza amashusho ari kugwego ntibagira kandi ko turiko turabategurira ibikorwa byinshi ibintu bigiye bitandukanye muri Sten TV worldwide tubibutsa ko kila musi wa kane hari ikiganiro turiko turabategurira kizoza kila musi wa kane igihe cy'isaha imwe z'umugoroba. Icyo kiganiro cyo kizoba kimeze gute? Ni kiganiro muri bamwe bakunda ibintu novuga ati tw'utujajuro tw'ibintu n'ibindi bitito ibintu nk'ivyo bisokozo muzoza murabibona kenshi kuri Sten TV worldwide ku munsi wa kane igihe cy'isaha imwe y'umugoroba. Uwo munsi nawe dufise umutumire nawe nyene tariko aravyorosha ariko arabikora neza bamwita ngo double. Tuvuze double hari abatahura ngo double J n'ibindi mugabo we si double J ni double yiyongereje akantu double 10 vipi kaka fresh msasa umeze neza tubibona nawe look nziza ba thanks sana bro amahera yanyu mudashobora kurenza mu kugura impuzu yo twovuga ati nk'ishati cyangwa agapira ko haruguru nanga ivyo sinkunze kuyivuga kuko sindi nk'ababana agenda aravuga cyo yari nambaye biba bikwiye kabisa mugabo si bibi kubivuga kaka ayanyu mutashobora kurenza oya si size yanje ntibikenewe frame ivyo ntibikenewe ko tubimenya araze kutubwira bimwe mu byo tumubonako double 10 kubera ki double 10 kaka double 10 ni kintu ashobora kwibagira no kuvuga ni izina ryavuye mu itariki no kwezi by'amavuko yiwanje aho nashikira ku aciyamwemerera n'umunezero bidusigurire gute rero no kuvuga navutse rodi October tariki 10 z'ukwezi kw'icumi yakumva ni double 10 yes yavuze tariki 10 z'ukwezi kw'icumi birthday yawe irageze kaka ni very soon kabisa uriko urayitegura gute ko tutarabona ama invitation oya imisi 9 isigaye simike 8 n'umunsi kuri zibi imisi 8 no kuvuga mwame muri reti kabisa tugira akantu kumutse turakitegurira birthday tube turamutegurira amabase y'amazi kugira dushobore kumurunda ko tumwibutse wa munsi yashobora gushikira kuri yasi yacu. Double 10 n'umuririmvyi uri kurabikora neza muri twovuga mu ba coming bariko baraza kuko nturaba mu ba star mu ba coming bariko baraza urumwe mu baririmbyi bariko barabikora neza w'indirimbo nyinshi ufise indirimbo zinakunzwe cyane kwanza akapera ku ndirimbo imwe ukunda mu ndirimbo zawe
zose muga ndazikunda mani kuri ijya nyene iri ku mutima basi muri uno mwanya oya zose ziri ku mutima muga bashaka kuvuga ati ashaka kongirira akapera ku ndirimbo yawe imwe muri zo waririmbye yo ungarutse kuri iyi trap kazina kanje ni double kayuma ni gainza puje nguhe kano ga trap buryo mutiho ni rap janyite masanda rap ndirimbo tambe iyi trap kukiri ko ti track kente saruti kwake kuri iyi trap iri sharp numva ndi hot mpereza make nshiremwo flow tuyage nabo biyita best bigira fest baze mbahaye ikaze kuri iyi trap nigga ten I feel nigga kuraga kote kuraga shati kenta kuremwo kike nanje shiremwo speed kuri iyi verse kuri kira negereze microphone nganirize baba bro acha ndoto dabasi dogo kuri hip hop ndigada turi yo mento tugire bato siko mutoto kwa hii trap na washa moto eshe muramwumva uyu muntu uko namwumvise namwe niko mwamwumvise kweli kurita isubire murandiri ngo yisubiremo yora yisubiremo ayumve nawe nyene arari hano ne garasi yisubiremo ayumve nawe nyene yo ngarutse kuri iyi trap kazina kanje ni double kayima gainza puje nguhe kano ga trap buryo mutiho ni rap janyite masanda rap ndirimbo tambe iyi trap kukiri ko ti track kente saruti kwake kuri iyi trap iri sharp numva ndi hot mpereza make nshiremwo flow tuyage nabo biyita best bigira fest baze mbahaye ikaze kuri iyi trap nigga ten I feel nigga kuraga koti kuraga shati kenta kuremwo kike nanje shiremwo speed kuri iyi verse kuri kira negereze microphone nganirize baba bro acha ndoto dabasi dogo kuri hip hop ndigado turi yo mento tugire bato siko mutoto kwa hii trap na washa moto wananitaka dabo sasa yani kingi wada pina chanaga sana zaida vile wanje nikimbize nja kazi kwetu ndure ndo maana kuna msa na ukiteremuka muzuku natoka bala eshe wayumvise kaka wayumvise hii kaka nili ndikuvuga ko inspiration yo kuririmba nko kuyikura pande ya dose umuraperi nemera mugase umurundi kabisa no muraperi nyene bo yitwa Eminem yap inspiration yo kuririmba nko kuniyikura watanguye kuririmba ryari bo navuga natanguye kera mugabo mvuze aho nagiriye muri studio ni 2019 niho watanguye kugaragara muri studio ibintu bibiri byakugoye kugira uje muri studio ni ibintu nyabaki bo oya ntacyo navuga cyangwe kuko nagiye mu bintu bo nari sanzwe biri muri jewe nagiye gushira ku mugaragaro gusabye bisanzwe biri muri jewe bari nko kwatsa amatara kujya vyonda byari muri wewe mugabo ndazi inyuma y'ubwanditsi inyuma yo kuvuga ati nakoze uririmba kuko wazikoze kuva kera kuja muri studio ibintu bibiri wavuga ati byarangoye kugira nshobore kwinjira mu muryango wa studio kuko muri studio ntugenda uko nyene hakenerwa byinshi muri ibi nabiri harimo uburyo n'ibindi bintu byinshi muri ibyo bintu byinshi bikenerwa bibiri byakugoye wabonye ati kweri byarashoboye kungora kugira shobore kujya kuri ziya mikoro zo muri studio natanguriye bo sinovuga yuko vyangoye sinovuga ko vyangoye komtere kuko nakoranye no mu big brother wanje Jen kwariza ndibaza ko mu mudi bon nagiye nipanze vraiment narabihaye umwanya ndavuga ati nkine gukora ikintu nyene ebana ego basi atakigongwe nshizemwo kweri mu kuririmba kwawe ugerageje kuraba aho watanguriye naho ugeze ubu uwe kerera niye difference iri hagati yaho watanguriye naho ugeze ubu novuga hariho budasa cyane kandi bunini cyane kuko je pense igihe nasore indirimbo yanje ya mbere ntiwakibimenye kuko nabandanije nkora no munsi twashoye guhura kuko wamenye kuko nabandanije nkyo cyamagarika ko munsi wa mbere ntibari kumenya urumva ari anti itandukaniro rihari nuko hari abantu maze kuronka bondi ko ndashigikirwa ubu baramaze kubona yampano yiwanje urafite management oya management nta management fishe kiretse ko mfise abantu bari hafi yanje ashaka kuvuga ati oyo double VP fresh none akantu gashasha man simbira muri studio yego turabikora naso bakavuga bakaguteye kandi ndanabibashimire double 10 foundation eco bus company n'abandi bose hiriwe ndavuga abo bose n'abantu bashobora kuba bagufasha mu kugira ushobore kubota ubona umuntu yap ego double 10 turakunda kubaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye byino na hariya aho watangura kuririmba umuziki wawe abavyeyi bawe bavyakiriye gute cyabaye nk'igitangaza baratangaye kuko ntibari bazi yuko bavyaye umwana afite impano nk'iyiwanje ego ivyo bahavuye oya nibo baciye babafana banje ba mbere mama papa
bose kweri novuga bose na bene wacu ego baciye bahuriza ivyiyumviro abo nibo bafana banje ba mbere fise kabisa usohoye n'indirimbo nibo ba mbere bashira ko like ha vyuzi za mbere ndonka 10 za mbere ni muhira okay ziva muhira 10 za mbere namwe mushigikira abana banyu bafise impano ni benshi bazifise tugerageze rero tubashigikire ntitubakatisha itama mu byo barimo double 10 turaja uvuga ati muri kariyeri y'umuziki wawe tumaze tuje cyane twibaze ku muziki wawe umuziki wawe wifuza kuvaho kagera bona vuga muziki wanje sinovuga ngo uve ngaho gera hano vuga novuga ubutumwa ndiko ndaririmba nibwashikira abo nabuteguriye ko bushikira urumva igikorwa kizoba giheze uzoco hagarika bana kizoba giheze kuko bon nko bumvuga ati je nzokora ku buryo nciye mu gisagara ari states ari pari bavuga ati gene wa muraperi w'u Burundi nkene kudeze ibendera ry'igihugu cyacu biciye mu gago kanje ko kuririmba rap na hip hop nuwahe muririmbyi wifuza gukorana collabo nawe ngaha mu gihugu cy'u Burundi bon ni benshi umwe muri abo benshi bon Fabi Love niwe wifuza gukorana yap kubera iki bifese nawe nyene twakorana kwe kubera iki tuma cyari Fabi Love atari bifese bon niwe nashimye kuvuga muga na bifese twakorana n'abandi twakorana mu gihe mba numva yuko ugira ibintu nyene biri favorite kuri jewe Bimwe mu baririmbyi bariko barabikora neza muga tutabona ugushigikwa kwawe ku marezo sociaux ahana hariya nkuko abandi dusanzwe tubona babikorerwa weho byo babitumwa niki bo je uko ndiko ndashikikirwa ndabishima uko nyene biri muga bo turasaba promoter ba hypocrite ushaka kumva ngo mukore interview gamana ariko wisofya amafaranga urumva we agere ko bariko aduza cyane yiyo kubera impano yiwawe hama ngo cyumwangira amafaranga kandi uwo bavuga muri abo bamwe muri abo babikora ivyo bintu bo barahari sinshinje kubavuga kuko ntibarisha amahera ya publicité kuri cyane yiwawe babirije nta kibazo je ntaho ndayaka barayonda kwaza sindeneye kwaza n'amaguru yo kuviyo mva kugira ndagushikira vuga babiri muri abo reka renki ni abashikira bazokwihanura ubutumwa ndabo bahaye kabisa amabo hari abandi sanga bariko bashikira baririmbye ko agira ubuntu bw'uburofa bwica umuziki w'u Burundi gamana mu mabese atavuye atagiye gamana uravuga nk'abaririmbye abantu abo ndavuga bakita gutaga ngo kavuga ngo kambariye amahera menshi nta nakumenya izina abo nta zina nibutse rya ni Berry Chris abo cyane ushaka kumva ngo ambarira ngo 7 million gamana taneko kashi ufise cyangwa iri mikashi ngo 50 million reka man nebereke kutwicira umuziki wacu bazi ivyo bandika bataye kuryama twe turakora umuziki twenyene nawe bijya bintu ntavyo wemera bijya ntibibaho deja ntaneko kashi afise cyangwa iri mikashi umugabo ngo yambarira ngo 7 million bro we uvyemezwa ni iki ivyo bintu katari ivyo uzi gute katayeko kashi cyangwa iri mikashi afise ndabizi neza bro muraya hajya avuga ngo 7 million ibi uzomusope hajya direct yamusangamwe 20 ndandaguhe 100 je uramuzi kuva ku ntango kugeza ku iherezo ko atana 20 yoshobora gutembera yapfuribaza aho vema sindamurengeye mugabo nahindura ke gutwikira umuziki impanuro kuri Berry Chris no ku bandi bameze nkaho ya impanuro kuri Berry Chris nuko bomenya icyo bari nico bagomba kuba izina ryabo ntiryubakire kuri base nyamba bashaka kwikorera ama base nturumva none par exemple ndaguhe nk'akarorero sha bro siko tutahurana ndagutahura je kugira base ngo wapfuye urashaka gukinisha Imana gamani ngo wapfuye ajya urati umunsi Imana yabarishije combien de fois bakinisha inde nawe par exemple nka case itwa case akesta yego kweli bo baye baraba ingene bo kubaka amazina yabo canke borondera views mu bikorwa biboneka man urumva mugapana kutwikira umuziki ndundi bagira ngo bapfuye ngo bambaye ngo 7 million n'ubukene bijya n'inzara batuma bagira kujya man muhinduke none ubafasha igiki nyimba ari inzara rero gira icyo bafashije nabo bashobore kubiheba kuko nyamba hajya ariho baronkera umusosi none bazwemera bararubuza kandi babona inzira ibari oya si kwa ngufu ninavyumvira nzobikora mugigi kuru n'izimpanuro ndabaye none bijya nka bijya kesa akora wo bifata nk'ama base canke we nawe nta nyigisho ubibona novuga no guhesha ishusho mbi umuziki w'u Burundi gute kuruhande rwawe wabitahuye wabonye kari ishusho mbi ku muziki w'u Burundi gute bo novuga ningene barondera ama views mu bikorwa biri negative ibikorwa biri negative yap
uko nushaka kuvuga ngo rest in peace kuri page yawe nyene wewe nyene bapfuye hamuraza kutwandikira ngo rest in peace kamari ivyo wewe umva bibaho ni ibintu bicaye urakunze uri mu rukundo bo umutima sigiti mugabo ibivana nivyo ushatse kuvuga umutima nyene urakunze uri mu rukundo urafise umukunzi oya kubera atari muri entertainment sinobivugira ngaha kuri microphone muga arahari urakunda ibintu by'inkino yego ndakunda football sana niyo timu ngaha mu Burundi shabiki ukunda cyane kawaida tutegezo kubanza gukunda intamba mu rugamba kuko niyo yama yagiye kuduserukira iyo ni timu y'igihugu kawaida mu yindi migwi isanzwe nk'izi zingozi city vitaro zegre noire n'izindi niyo timu fana muri ndakunda egre noire kabisa urafise umwambaro waye oya ijerekana ko ikunda none ni gika abakinyi babiri ba egre noire uzi bro nafashe kungufu kweli oya tugusanye ne ndabaforoye kafe yes twari kumwe na double 10 kuri micro za Sten TV worldwide mubandanye kumushikira kuri channel yiwe ya YouTube ni double 10 ntakandi ya YouTube yanje yitwa double 10 ama Facebook yitwa double 10 rap machine yapa hose mashaka gusanga ibikorwa by'iwanje yes kuri Facebook ni double 10 machine kuri rap machine kuri YouTube ni double 10 gusa niyo zinakoresha mugende mumushyigikire ariko ibikorwa byinshi agiye akorera ko tumufashe mu gukora subscribe like na comment n'ibindi usanga bikenewe kugira ashobore gutera imbere na nyene mu bikorwa byiwe tutibagira kuri Sten TV worldwide naho nyene kuhashira ko ni like comment naka kantu gatukura ngaha sinzi ngari ngaha ku ruhande nuko ari ngaha aka kanditse ko subscribe nuko gusa tiyayo zobohejeje kuraba ikiganiro cyacu nushire ko sabone ni cyahe kintu ubunguka turabakunda cyane mwe mwese mubandanya kundushyigikira respect much love much n'ibindi byinshi nta gicyongereza tuzi mu gice mumenya cyo turabakunda cyane ciao